Kaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu ntumbero yo korohereza abene gihugu mu kubafasha gutora umuti ku bibazo vy'amatongo ndetse n'ibindi bibazo vyaduka kubera amatongo. Ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bubicishije mu buyobozi bujejwe gukaririza ubwenge abakozi ba leta bwaratunganije inyigisho zo gukaririza ubwenge abasitanteri bo mu makomine agize intara za Muramvya, Gitega, Karusi, Rutana, Ruyigi na Cankuzo. Izo nyigisho zikaba zamaze imisi 3 zikaba zabereye hariya mu ntara ya Ruyigi. Umuyobozi w'igisata kijeje gukaririza ubwenge abakozi ba leta atangura tubwira intumbero y'izo nyigisho. Intumbero nyamukuru niyo korohereza abene gihugu. Mu kuborohereza naho bica mu gukariza ubwenge ababajejwe. Ikibazo catumye mbere twiyumvira cyane izi nyigisho ni ibibazo dusanzwe tubona mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bwarabonye yuko hari ibibazo cyane cyane bijanye n'amatongo. Ibibazo vyama vyateye ingorane mu kibano, izo ngorane zigashika naho abantu barondera kwicana bitumwe nuko bugitongo bavuga ko ari kitimuka umuntu kwitongo ryiwe nukuri nikibazo iyagize ibibazo umutekano w'abana. None rero mu gihe cyo gucungera ko umutekano nyene utohungabana kandi leta ijejwe kubaho neza kwa bene gihugu, niho rero duca duteguriza inyigisho kuri babarongoye amakomine. Aba rero cyane cyane twabiyumviriye kubera iki? Twabiyumviriye kuko barafise abahanuzi babo bajejwe ivy'amatongo, bavyita barongoye ama service foncier n'abaja foncier. Abo rero twarabahaye izo nyigisho. Ngaho duca dusanga hari hagahara hamwe bo bimenya bonyene, kandi ahanini Musitanteri nawe afise uruhara runini cyane cyane hari no mu gufasha abene gihugu ufise ikibazo akamwereka icokorwa na cyane cyane muri ya manama yamarika arakoresha. Harimo guhimiriza abene gihugu nyene kwandikisha amatongo kugira ayo matongo abeho atamatati, kuko iyo wajyandikishije nta matati asubira kuko mu kuryandikisha hari ibisabwa. Twashatse reko Musitanteri abimenya ku rugero rw'umuhanuzi wiwe kuko nubundi ni wafata ingingo bwa nyuma. Mutimega none izo nyigisho zizofasha iki abasitanteri bazironkejwe? Akarusho kazoboneka nyene kuko burya iyo umuntu yandikishije itongo baramuha urupapuro, kandi urwo rupapuro ni Musitanteri arusinya ko bwa nyuma. Hari aho rero yoba yahora asinya kuko barumuteguriye akarusinya kumbure n'ingene urwo rupapuro rwabonetse atavyazi. Rero ubure dushaka ko hageze ko asinya nawe aheza akamenya mbega urwo rupapuro kugira ruboneke rushikaho rusinywa hasabwa iki. Araheza rero akabaza wa muhanuzi wiwe abishinzwe akamubaza ati mbega warakurikije amategeko aya naya ko ndayazi, mbega nta matata arimwo waratohoje? Kuko urwo rupapuro rero kugira urinde ururonka Musitanteri wenyene ni wahimiriza abene gihugu guhurumbira ico gisata ndangamatongo kugira baze kuyandikisha. Muri ico gihe rero igihe ariko arabahimiriza kuza kwandikisha amatongo, hari izindi nzego zifasha
hariho amakomite ari ku mitumba kandi ayo makomite nyene ashigwaho na musitanteri. Ni ukuvuga ko arazi dushaka kumwereka kiretse kuyashiraho gusa ateza kumenya mbega bikorwa gute kugira ntitubonemwo amanyanga. Ni ukuvuga rero musitanteri amaze kubimenya ntazoba kwakunda avuga ngo ko umuhanuzi wanje yabikoze ngo nivyo ko nta numwe atihenda. Ubu dushaka rero ko azosinya icyazi mbere niyagize amakenga agatenyenya kugira nawe nyene arabanze arabe neza ko ivyo vyose bitegerezwa ivyabona byabonetse abo hanye urubibe n'amatongo basinye userukira intwaro abizi gushika azosinya rero urwo rupapuro aziko rukwije amategeko. Urumva karusho nakahe? Akarusho nuko ubu azosinya icyazi. Eka n'uwatanze izo nyigisho akongera akaba n'umworosha muri ivyo vyigwa nawe nyene akaba yaratubwiye icatumye batunganya izo nyigisho. Twatunganije kugira dufashe abasitanteri kumenya vy'ukuri ibijanye n'amatongo. Murazi rero ko mu bintu bijanye n'amatongo makomine ko hariho igisata kikurikirana ibijanye n'amatongo. Ubwa mbere rero mutimbe none kwigisha abasitanteri ku bijanye n'amatongo mwabikuye kuki? Ubwa mbere no kugira abasitanteri bamenye ibikorerwa mu bisata ndangatongo, kuko kenshi usanga bajuragirika bamwe bamwe kubera batazi ibikorerwayo, mbere ugasanga no guha itegeko ubujejwe igisata bimugora kubera vy'ukuri atabazi ivyajejwe. Nkuko namwe mubizi burya kuha itegeko umuntu kenshi uri muhayuzi ivyo akora biroroha kandi nawe uroroherwa mu kumuha iryo tegeko. Ibi rero bizofasha cane kuko abajejwe ibisata mu gihe bazoba babona ko abasitanteri nabo nyene ivyo bintu babizi. Agira akatubwira ko izo nyigisho zizofasha abasitanteri b'amakomine mu mirimo yabo ya misi yose. Izi nyigisho rero zizoca zifasha abasitanteri b'amakomine gukurikirana neza ibikorerwa mu bisata ndangatongo. Mbere turanabereka n'ingene ivyo bisata bikora, ingene rujya rupapuro ndangatongo kuva umwenegihugu aje kwiyandikisha kugira bamupimira itongo ryiwe gushikaho aronka urwo rupapuro. Ni ibice vyinshi ariko vyose twagerageje kubibereka kugira babibone neza. Ibyo bizotuma rero izo mpapuro ndangatongo zihimirizwa cane n'abasitanteri kugira biboneke ko izo mpapuro ndangatongo zikenewe cane. Kuko nkuko mubizi ibintu usanga mu masentare y'intango hari imanza ziriyo nyinshi, murazi ko ari imanza z'amatongo. Izi mpapuro rero ndangatongo zibonetse zituma zijya manza zigabanuka. Ico ni ikintu gikomeye cane. Ica kabiri kandi abenegihugu baronse zijya mpapuro ndangatongo barazitanga nk'ingwati mu mabanki, bakaronka udufaranga tubasahiriza mu bikorwa vya misi yose. Hanyuma kandi akamaro kayo nuko izi mpapuro ndangatongo ziza zituma umwenegihugu umwe wese amenya itongo ryiwe aho rigera naho rigarukira. Bikaza rero bifasha mu mibano y'abenegihugu muri rusangi. Ico rero abasitanteri twabasaba cane mu bijanye no guhimiriza. Mu manama bama bagirana n'abenegihugu ku mitumba, mu manama bama bagirana n'abanyagihugu bo hasi kugira baze barahimiriza ubwa mbere kwandikisha amatongo yabo. Ubwa kabiri bahejeje kuyandikisha bakaza gutora impapuro zabo. Hariho abazandikisha bakabikoresha mugabo ugasanga barakwega amaguru mu gutora impapuro ndangatongo. Hama kandi babone ko guhimiriza kwandikisha impapuro ndangatongo biri
mu buzima bukomeye bw'abenegihugu biza bibafasha kubaho neza. Muti mbega none umwenegihugu wewe azohungukira iki? Umwenegihugu ubwa mbere ikintu ahungukira gikomeye kubera izi nyigisho twazihereye ku bafata ingingo abasitanteri bizofasha ubwa mbere mu kubahimiriza. Hariho ababona ko uru rupapuro ndangatongo ari urupapuro rusanzwe, ugasanga kubera iyo agiye kuripimisha bimutwara uburyo, bimutwara umwanya, ugasanga rero uwo mwenegihugu ariko arabisamaramwo. Twasaba rero abasitanteri ko bohimiriza ubwa mbere kuko igitsure ca musitanteri kiraboneka cyane mu benegihugu. Bamaze kubahimiriza umurindi uko yiyandikisha uzoca uduga kuko umwenegihugu yabonye ko na musitanteri yabigiyemwo bica binyaruka kandi bikaboneka izo mpapuro zikaboneka ari nyinshi. Kuko namwebwe murabona dufatiye ku benegihugu baba bahari, iyumvire nawe nk'ubu amatongo abenegihugu barimwo yose yaba yari yanditswe, muca mwumva ko ya matati adasubira. Kandi nuko mwabibonye nuko kugira iyo go rupapuro ruboneke bica mu nzira nyinshi. Hariho abajejwe kuraba ko hajya ku mutumba bita abaserse bajejwe gupima rirya tongo. Hariho abajejwe ababanyi b'iryo tongo abo bahana imbibe kuri iryo tongo. Hariho umukuru w'umutumba niho abari, hariho bajya batowe niho baba bari. Uko rero bigenda biraduga nukuri usanga itongo ryandikishijwe biciye mu mategeko. Mbere ugasanga twazibiye ahantu hova impari zose, ahantu hova amatati yose. Tukaba rero twaregereye abo basitanteri bari baje kuronswa izo nyigisho, nabo nyene bakaba baratuyagiye ko izo nyigisho zifise akamaro kenshi haba kuri komine canke no kubene gihugu. Ego dufashijwe n'ubushiranganji dusanzwe duhukira ubushikiranganji no hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ego baduhaye ivyigwa limaze imisi 2 ngaha mu Ruyigi, aho cyane cyane byaye bihagaze ingene hotunganywa amatongo, inge twokwisha bene gihugu kugira ngo umwene gihugu abe azi itongo giwe mbere arifitiye n'ibibiranga. Vyaduhaye akamaro kanini cyane kuko twatawe yuko tutegerezwa kwigisha nyabo na bene gihugu bagatahura yuko kuronswa urupapuro rujya papuro ndangatongo bisaga akamaro gambaye cyane. Akamaro bwa mbere n'akamaro kumene gihugu nyene n'akamaro mu ndongonze be no mu kibano hose, kuko ufite urya rukatasi ndangatongo ubuzi neza yuko amatati azagabanuka. Ntawuza kukurengera, ntawuza kuvuga ngo itongo n'iryusha n'iryuri yanye ihibambewe iba itongo giwawe. Ikigira kabiri naho biragabanya amatati kuko ya matati kama tubona yabene gihugu aho usanga mbene gutwumviriza nofata nka 80% bifatiye ku yuko aba matati y'amatongo umuntu azi wiwe n'ikimuranga byumvikana yuko amatati agabanuka. Ikindi yo gihambaye cyane nuko iyo ufise urukatasi ndangatongo urashaka kukubera ingwati mu mabanki atandukanye, makoperative atanga amafaranga atandukanye, kuko urashaka kwikora kuri ugo katasi hanyuma rikaba ingwati, hanyuma bakaguha ideni gutyo ugashobora kurangura imigambi itandukanye. Ati rero mbega ico mugiye gukora mutabana mukora kumene iki tuzango tubikora ariko no guhimiriza kuruta kugira abanye ko batahure yuko ugo rukaratazo bifite akamaro kanini cyane. Iki ni kintu novuga nti tugiye guhimiza kuruta no kugira ngo twebwe nk'indongozi mw'ikomine duhagararire amatongo ya komine, amatongo ya leta, kuko abatari bagusanga baba baratijwe iryo tongo agaca rondera izo nkarataca ngashaka kugitira igiwiwe, kuko na komine nyene irafite uburenganzira bwo kurondera inkaratasi ziranga amatongo ya komine, avyo bita titre de propriété mu gifaransa, kugira ngo ejo uzoza kurima canke gukoresha na hari yanya amenye yuko nyabona ari tunga rusange atari tunga giwiwe. Hama ikindi gihambaye nuko ng'indongozi badusaba kuba dufise igicapo muri rusangi y'amatongo ya komine ya leta n'amatongo y'abene gihugu ico bita plaque cadastrale, harimwo urugabane avuga ati aha ni kwa leta, aha ni kwa komine, gutyo bica bituma ata numwe arengera ubundi. Aha ni nganduvuga yuko vyaduha akamaro kanini cyane kuko vyaratweretse yuko vy'ukuri ndetse guhagarara inyungu z'igihugu, inyungu za komine, inyungu
za leta cyane cyane imbere n'inyungu z'umwe n'igihugu kugira ngo n'igihugu yaducize imbere yadutoye abone yuko tuko turamufasha mu bikorwa bitandukanye cyane cyane by'amatongo byamutera inzango miryango. Murakoze. No munsi nejo twari kwirikanye ivyigwa bijanye n'amatongo, ivyo twahungukiye nuko twagiye tumenye neza kuko muri komine turafise abakozi bajejwe igisata c'amatongo, none rero hariho vyinshi twari tuzi, none munsi nejo twabivyumvise, twamenye uko urupapuro ndangatongo uko rutangwa n'abaruronka n'ingene kugira umuntu aruronke igihe rumara, n'abajejwe kuba muri komite y'abatanga urupapuro ndangatongo. Nyuma y'izi nyigisho bwa mbere ntibamenyesha ko twamenye nk'abasitanteri havyo twari tuzi, ubu rero twabimenye ku buryo n'abakozi baje ico gikorwa byinshi batazoshobora kubona ko tutabizi, ubu twese turabizi. Rero tugiye gufasha gusumba uko byahora abakozi, kandi tugiye guhimiriza abene gihugu kugira ngo baze kwandikisha itongo, ko benshi ntibari bazi n'akamaro kabyo, kuko bavuga bati kwandikisha birafata umwanya, bakaraba rero uwo mwanya uhari bakabona ko atakamaro kwandikisha itongo. Tugiye guhimiriza gusumba, duhimiriza bene gihugu duhirongo kugira ngo baze kwandikisha itongo, twamenyesha n'akamaro kabyo, kuko iyo umuntu yandikishije itongo ubwa mbere hoho aba yicungereye, nta muntu aza kumuvogera afise urupapuro ndangatongo bamurenganye, ku buryo naho azopfa urwo rupapuro n'abuzukuruza bazoba barufise, gaca vyoroha. Bigize kabiri mu makomine twaronka ibibazo bitandukanye, imanza z'amatongo, nukuvuga ko ico ari hamwe bene gihugu boza bakaza ku bwinshi, twahimije bwinshi kandi bakaza kwandikisha, nukuvuga ko mu makomine ata matati menshi dosubira kuronka. Ivyigwa twize vyo kutumenyesha ingene umwene gihugu yakigwa, ibiringo bisabwa mu kugira ngo umwene gihugu ashikire certificat foncier kugira ngo ayikoreshe ivyo arekurirwa n'amategeko. Kuko mu byo twari turiga twarize yuko ahanini ya certificat iroswa umwene gihugu kugira ngo imukingire amatati kuri iyo tongo ryiwe. Ikindi naco ni kugira ngo bishitse akagomba kuba umuntu ashaka gutera imbere cyane, akore nk'urudandazwa, arashaka kuba adafise uburyo mugabo yagiye akagwatiriza nk'urwo rupapuro mu banki kanaka, bagaca bamuronsa ingurane kw'iryo tongo ryiwe. Igisata ntunganyamatongo uko kimeze ni igisata kijejwe kwandika no gushingura impapuro ndangatongo ku rwego rw'ikomine. Kugira ngo umwene gihugu yandikisha itongo nuko riba ari iryiwe, arashika mu gisata ntunganyamatongo akamenyesha igisata ivyerekana neza na neza yuko ari iryiwe. Birashoboka bari ryo yaguze canke iryo yahawe n'umutware kanaka, asha yibangikanya rero udupapuro twose afise twerekana yuko iryo tongo ari iryiwe, akashikiriza igisata ntunganyamatongo kugira ngo bamushire ku rutonde, hanyuma azomuhe isango yo kuja kumupimira itongo ryiwe, hanyuma azomuhe urupapuro ndangatongo. Iyo certificat foncier iyo mwene gihugu yayisavye, haca iminsi 30 bamenyesheje yuko azoza gupimwa iryo tongo. Hakogwa impapuro zibiri, urupapuro rumwe rumanikwa ku ikomine, urundi bakarumanika ku mutumba iryo tongo ririko, kugira ngo abanyamutumba babone ati umwene gihugu naka azopimisha itongo. Aho ni muntu mbere kugira ngo habonetse amatati kanaka baze bayamenyeshe ku ikomine mu gisata ntunganyamatongo, kugira ngo umuntu abarabangirizwa kuroswa urupapuro ndangatongo amatati abanza avemwo. Igihe naho kandi hageze bahejeje gupima iyo minsi 30 irangiye, baca basubira bakakora izindi impapuro zibiri, urupapuro ruja ku mutumba n'urundi rumanikwa ku biro vy'ikomine, kugira ngo berekane bati twarahejeje gupima itongo ry'umwene gihugu naka, nimba hakiriho ufise akangonongono naza akamenyeshe, kugira ngo uyu muntu ntarose urupapuro hakiriho agahaze. Bukuru Eric asanzwe akora mu gisata ntunganyamatongo muri komine Musongati, aratubwira ibisabwa kugira ngo umwene gihugu yandikishe itongo ryiwe. Yego, igihe kugira ngo aze kwandikisha itongo umwene gihugu birashika kandikira igisata ntunganyamatongo ikete ryanditse, canke wenyine akishikira akabivuga n'umunwa, akavuga ati je nifuza kwandikisha itongo, ngibi ni vyangombwa vy'ingene narirose. Igihe yandikishije itongo turamushaka ku rutonde mu gitabo cabigenewe, ico dusanzwe twita registre chronologique de demande, tukamushira muri ico gitabo,
hanyuma tukazogira programa yo kugenda gupimira uwo mwene gihugu iyo tongo mu biringo bitegekanijwe. Abasitanteri twaganiriye bakaba barangiza batera kamo abene gihugu basanzwe barongoye kugira ngo bijukire kwandikisha amatongo yabo mu gisata ntunganya amatongo mu ntumbero yo kugabanya amatati afatiye ku matongo. Ico nosaba nuko rimwe navuna cambere novuga yuko ari ukubandanya ihimiriza. Ikindi kintu naco ni humwe no guhimiriza kugira ngo abene gihugu bavyare aho bashobora kurera kuko usanga n'iryo tongo bita ko ariko barajyanira kabara gatongo gatoyi kumuryango munini cyane wa mugambi wo guhimiza abene gihugu bavyare bake bashobora kurera nawe nyene umugambi ukomezwa cyane. Kigira kabiri naho naco nuko uko leta mituba hafi nuko yoguma itwigisha twebwe nk'indongozi kuko usanga ari bashasha mu ntwaro nk'indongozi tukamenya ico dukora tumenya aho duhera naho duhereza gutyo dushe gutunganiza bene igihugu hanyuma na leta nyene adushize imbere nawe nyene babone yuko turiko tubikora neza gutyo akanyamuneza gasasagaye mu gihugu. Akamano turabene igihugu muri komine Ruyigi nuko mwese yokumva ko kwandikisha itongo ari girakamaro kuko umuntu yandikisha itongo azobona ko no mu bana yibarutse atangorane zosubira kuba n'amatate y'amatongo azosubira kuba nibazo bizogwaruka by'amatongo nkabasaba ko bose bakwiyandikisha ku bwinshi kuko twumvise ko n'iryo tongo nyene umuntu ashobora gusabira ko n'ideni hanyuma akisuganya mu muryango. Dutera kamo abene gihugu gukunda igisata ntunganya amatongo kuko ni gisata leta yasize kugira ngo coroheza abene gihugu kuko murabona kera umuntu mu kuza kwandikisha itongo wasanga ari intara kanaka bandikishirizamwo mu karere ugasanga mwene gihugu afise uburyo buke biramugora ukuntu ashika ico gisata kiri. Ico gisata rero leta yagisize mu makomine kugira ngo n'ujya mwene gihugu afise uburyo buke azokwigire n'amaguru yishikire mu biro vy'isata ntunganya amatongo ku ikomine uko bari mu ikomine wabo ni hafi avuga bati je ndafise itongo nifuza kuryandikisha. Tubatera kamere kugira ngo bose bandikisha amatongo baronke impapuro ndangatongo zibakingire amatati ku matongo yabo. Ikindi kandi birashoboka ko bifuza kudandaza mugabo ugasanga umutwe wo kudandaza rawubanye mugabo akaba adafise umutahe tukabasaba yuko rebo kucibandikisha amatongo wifuza kudandaza ashobore kugenda mu banki ababwira ati je ndafise itongo ahantu kanaka nifuza ko mumpa ingurane hanyuma abajejwe iyo banki baravye agaciro k'iryo tongo ashaka kubatsireka tuma amafaranga nganuko uyu muntu yiteza imbere kandi uwo muntu nabikora gutyo azokora ibikorwa kuko uwo muntu azosaba ingurane kugira ngo agende kuyasorora ni agenda gukora ibikorwa byo kwiteza imbere azosanga wa muntu akoze ibintu bituma atanga tagise mu ikomine usange komine Rwandanya ibaho kubera abene gihugu bariko barakora biteza imbere kandi na komine yabo bayiteza imbere kuko ivyo bazoba bariko barakora bizotanga tagisi mu ikomine. N'usanzwe arongoye ubuyobozi bujeje gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta arangiza atera kamo abo basitanteri bari baje kuronswa izo nyigisho kugira ngo babandanye guhimiriza abene gihugu ngo babandanye guhurumbira kwandikisha amatongo mu gisata ntunganya amatongo. Akamo tubatera sakandi ubwa mbere ho musitanteri ajejwe abene gihugu muri iyo komine yiwe nuko barahejeje kumva akamaro ko kwandikisha amatongo nibagende ubwa mbere ho bahimirize abene gihugu bahurumbira ico gisata ndangamatongo ntunganya amatongo baze kwandikisha ayo matongo kuko iyo uri kurandikisha ayo matongo iyo hari amatati acaboneka kuko umubanyi ni habari. Iyo rero itongo ryanditswe mu muco rica rikingirwa no kuvuga ko ya matati y'imburane apfuye kuri kijya na kiriya ntasubira kuko uwo bahereranye ni habari abari nk'icyabona abo kuri uwo mutumba niho babari abashinzwe intwaro ku mutumba niho bari bumva iryo tongo rica rikingirwa. Si nico gusa umwene gihugu yandikije itongo hari indi ngaruka nziza iyo arose ugo rupapuro ndangatongo arashobora no kugwifashisha muri ayo ma microfinance akarondera ideni hama akaritanga ko ugo rupapuro akarutanga ko ngwati baraheza bakamuha amafaranga babonye ko ashoboka akikenura umva ugo rupapuro rukeneye. Dusaba rero ko abarongoye makomine bohimiriza abo barongoye kugira bahurumbire ico gisata ubwa mbere ho bigabanya amatati bituma umuntu ashobora kuyungunganya bigabanya na bwa bwicanyi tumva bufatiye ku matongo
kuko ibintu biba vyagiye ahabona. Ega yemwe murazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose